ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro bya minsi yose duhema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya YouTube ya Isange TV, aho rero dukomeza kubagezaho amakuru agiye atandukanye agezweho muri aka kanya. Muri aya makuru tugiye kubagezaho aragira yibande ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Aya makuru turaza kubabwira ko mu Bujumbura umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kubahiriza ubuziranenge BBN Samuel Ndayiragije ngo arashima cyane ingene akorana neza n'abakoresha igitoro. Mu yandi makuru turababwira yuko ari kuvuga inkuru y'ubusuma aho uwakora ivya rumikash yibwe aho bita kuri gare du Nord. Naho mu yandi makuru turaza kubabwira rero ko abarundi babajwe no kuntu uwazanye ibitaro arimo rero aho nyorwa mu ibohero, naho mu gihe uwabujije abarundi igitoro we ari kwidegembya. Ubwo rero baravuga ko Bunyoni yafunguwe. Rero mu yandi makuru rero kujyanye n'amakuru y'inkino turaza kubagezaho urutonde rw'abakinnyi rero baserukira ikipe cyangwa se umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba ko rero rwaje kuba rushyirwa ahagaragara. Rero aya makuru nandi yose tutababwiye muri izi mfunyapfunyi niyo tugira ngo tubagezeho ku buryo bw'idonido. Mbere yuko tugera ku buryo bw'idonido rero bw'aya makuru, reka mbanze sabe wewe utari wafyonda sabone cyangwa se subscribe bivanye n'urimo koresha kuri YouTube kugira ubu bikora maze tujye tubana umunsi ku munsi, kandi ukore na share cyangwa se partage. Nayo partage ni mu gifaransa, share ni mu cyongereza, no gusangiza rero ababanyi bawe twarushaho kugendana neza cyane. Reka rero tudatevye tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido. Mu Bujumbura umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kubahiriza ubuziranenge BBN Samuel Ndayiragije ngo arashimira ingene akorana neza n'abakoresha igitoro, akabasaba akabasaba rero gutanga amakuru mu gihe babonye sitasiyo ibaha igitoro kidakwiye. Ivyo yabivuze kuri uyu wa kane mu gihe yari yagendeye imwe mu masitasiyo ari muri komine Mpanda. Uyu muyobozi mukuru wa BBN amenyesha ko mu makuru bafise amasitasiyo arenga 20 mu gihugu cyose ariyo avugwa ko yiba igitoro ku mapombo. Akamenyesha ko zimwe mu ntambamyi icyo kigo kigira mu gutuza ubwo busuma ari uko abatanga ibitoro hana amakuru mu gihe bamenye ko abakozi b'ico kigo bagiye kubagendera, abandi bagaca umuriro kugira ntibahinyuze ko bakora neza. Akagabisha bene ayo masitasiyo ko yifashwe iriho idahabu iri hagati y'imiliyoni n'imiliyoni 15 z'amahera y'amarundi no kugarirwa iminsi iri hagati y'indwi n'amezi 2. Samuel Ndayiragije akamenyesha ko mu kwezi kwa mbere konyene imiliyoni zirenga 50 ari ryo hadabu yaciwe amasitasiyo atariko atanga igitoro gikwiye. Rero urumva ko ingamba zirimo zirafatwa rero ku bantu bari ku masitasiyo arimo aranyereza igitoro.
andi makuru uwakora ibya Rumikash yibwe aho bita kuri Gare du Nord nk'uko yavyiganye arira. Uwo musore yari afise amahera agera ku miliyoni 3 yabikiye urubanza rw'ubukwe afise muci ariko ahitamwo kuba arayakoresha nk'umutahe. Haje umuntu akuze avuga ko ari nk'umupapa yiyubashe, yaje maze amusaba kumuretirira umuriyoni n'ibihumbi 700 maze amubwira ko ayafise. Uwo mugabo yari afise akajeho kuki moto ngo yaciye yibuka ko ayo mahera ari muri telefone y'umugore kandi ko atazi kode yiwe, yitanga igituma yibagiwe kuyimubaza. Yaciye asaba uwo musore kumuha ayo mahera ngo aje kuriha isima yarasize, asavye ngo aca muhira abaze kode umugore. Icabaye ngo yaciye amusigira telefone 2 zo mu bwoko bwa Samsung harimwo iy'umugore kandi biboneka ko zizimye. Maze aca aratsa moto aragenda. Uwo musore yabonye haciye amasaha 2 ataraza, yaciye yigira inama yo kubaza ingene izo telefone zigurishwa, aca asanga zose zirimwo umukopo kandi ngo agaciro kazo ntikanarenza miliyoni. Abaraho nta kindi babona atari amarira y'umusore yihevye yibwe nk'uko. Ubusuma rero birakomeye cyane. Ubu busuma imikopo bizoherera he niko buri wese yibaza. Mu yandi makuru, Abarundi barafise agahinda ko kubona uwazanye ibitaro karuhariwe mu Burundi Kira Hospital Dr. Christophe Sahabo arembeye mu buroko mu Ruyigi ntiyemererwa no kwivuza, ariko mu gihe uwazivye igitoro kucinjira mu Burundi akeragura nk'impene. Ko rero abafise agahinda bigamba abarundi ndiri rero indiri neva yamutezuriye. Bazorira bitebuke bazobura iyo banyikira. Niko rero bareko baragaragaza ko ibi atari byo. Kubona rero Bunyonyi yoba yararekuwe kandi hari abari kurengana barakoze ibikorwa byiza. Rero mu makuru y'inkino reka tubarire ko abantu bari kwibaza impamvu urutonde rw'abakinyi b'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba officiel bazotana mu mitwe na Chad ku magenekerezo ya 27 na 31 Ntwarante rwashizwe ku mugaragaro mu gicugu. Abantu batari bake baryamye mu gihe rwari rwiteze kuri uyu wa gatanu 13 Ntwarante isaha 4. Kubera iki rwasohowe ijoro? Kubera iki hasohowe intonde zibiri zidasa? Urutonde rwa Akeza Sport ruriko abakinnyi nka Bimenyimana Caleb, Bonfils na Derrick
Mukombozi kari mu gihe batari ku rutonde rwa FFB two kwizera urutonde rw'ukuri kwa ruruhe mu gihe tukirondera inyishu kuri ivyo ibibazo by'akatsamutwe. Tubatumire kuri uyu wa gatanu isaha 2 z'ijoro aho tuzosesengura kuri urwo rutonde tuyaga n'ayandi makuru ashushe y'inkino n'amahiganwa bitandukanye mu Burundi hirya no hino ku isi. Rero aya niyo makuru, ariko abantu bari kwibaza kuki uru rutonde rwasohowe mw'ijoro rero, ariko nta kundi niko ubu byifashe. Ngayo rero nguko aya niyo makuru twagira tubashikirize muri iki gitondo, muri aka gatondo, ariko wewe tutatanguranye reka tugezeho z'inkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twababariye ko Bujumbura rero umuyobozi rero ariko ashimira cyane ubufatanye bwo rero kuba abantu bakomeje gutanga amakuru ku bijyanye n'iyibwa ry'igitoro. Mu yandi makuru twabariye ko ucuruza Rumikash yaje kuba rero ahura n'akamaramaza, aho rero yaje kuba yibwa amafaranga arenga imiliyoni. Rero muri aya makuru twanababwiye ko rero hasohowe urutonde rw'umugwi w'igihugu intamba mu ngamba rero ruzotana mu mitwe na Chad mu mikino izoba kuwa 23 na 31 Ntwarante uyu mwaka. Rero aya makuru niyo twabagejejeho, reka kadushimire wewe ukomeje kubana natwe kandi uri umuntu w'ingenzi cyane, uzakomeze kugira amahoro y'Imana.